He's a great God. Nitwaje guhimbaza ikigwamana. We didn't come to worship an idol. Nitwaje kuva kuririmbira Imana gusa batubwiye. We didn't come to worship a God that they have told Ariko us. twaje guhimbaza Imana twahuye nayo twabonye mu buzima bwacu. We have come to worship a God that we have encountered in our life. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Nimbaregeze guhura n'Imana uvuga uti amen. If you Hallelujah. have met God, encountered God, say Nimbaregeze hallelujah. kumubona akora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. If you have seen Him doing great things Igihe in turi your ngaha life, mu mwanya nk'uyu, the moment we are here, n'igihe usuka umutima wawe ukavuga uti is mwami the narakubonye. time you pour out your heart and Uri say, Imana God, nkuru. I have seen you are a great Hari igihe ibyo God. ducamo ku munsi Sometimes the things that we live rimwe on a rimwe daily bidusamaza basis, bikatwibagiza ibyo twabonye muri it kahise, can get us distracted and we forget bikatwibagiza everything. ubukuru bw'Imana And we yacu. forget the greatness of Ariko God. ndakwifuriza kutibagira iby'Imana wabonye ikora mu buzima But I bwawe. wish that you shouldn't forget what you have seen God doing in your Wame life. wibuka ubukuru bwayo. Always remember His greatness. Wame wibuka ubwizigirwa bwayo. Always remember His faithfulness. Hallelujah. Praise God. Turasubiye kubaha ikaze mu muryango w'ishengero rya Oasis Christian Center. We welcome you once more time in the Oasis Christian Center. Ku mariba atemba urukundo, ubuntu n'imbabazi biva At ku the Mana. wells where spring grace, love and mercies from Aho God. tuza gutahura no kumenya urukundo rw'Imana ku buzima Where bwacu, we come to know and to learn more about God's kugira ngo love, natwe dushobore kurugaragariza abandi. so we can display it to others. Rero turabaha ikaze kuri uyu munsi wa Mungu wa nyuma mu kwezi kwa gatatu. So we welcome you on this last Sunday of March. Twabaye mu bihe biryoshye mu kwezi wa gatatu, We have had some great time in the month of kwiga mu March. buryo butandukanye bidufasha gutahura ingene tuba abigishwa ba Yesu Kristo. Learn in different ways on how to be good disciples of Twinjiye mu Jesus. muco wo kwimenyereza guhimbaza Imana. We have started a culture of worship, Ku gicaniro hadufasha cyane kumenyera ingene duhimbaza Imana. and at the altar on Friday, He helps us know how to worship God. Nashaka kubashimira vy'ukuri ingene musigaye mwitaba kuba ku gicaniro kwa gatanu. And I want to thank you so much how you are committed to coming on Friday. Nashaka kubwira Fridays. nimutaje kwa gatanu heze, And I want you to know, if you didn't come last Friday, aba bantu bose bicaye ngaho bona, all these people that you see ni sitting wewe here, gusa wasivye. you're the only person who didn't Wewe come. wenyene vrema. You alone. Kwa gatanu uza So next Friday, ntuzocegwe ku bisa don't 11 miss n'igice. from 5:30. Ntituririmba, abaririmbyi ntibari ngaho imbere, There is no choir in front tuba here. twicaye ngaha twese Kind of sitting here down, dusuka umutima wacu imbere y'Imana, putting out our heart before twiga God, guhimbaza mu buryo knowing bwose. how to worship God in many ways. Rero uwo mutima n'umuco tugomba gukuza mu buzima So bw'ishengero. this is a culture that we want to build in the Rero, life of a church. iyi porogaramu yose kwa gatanu ku mugoroba uyikureho, uyishire ku ruhande, uzoka muri mu ishengero. Please set up aside all other programs for Friday, 5:30 to be in the church. Ndaguhe 30 secondes wiyumvire porogaramu wari ufise vendredi. I give you 30 seconds to think about the program you had for Friday. Tuyishira ku gicaniro ku vendredi. And now delete that program and put it Ya muntu on uca mu altar, telefone twaheze igikorane. and then call that person after this service Sinaho yari rendezvous yari kumfasha kuronka amafaranga canke akazi. and say, even if it was a very meaningful appointment that will give me cash or Avuga job, uti ku musozi uhoraho byose niho bironkeka. tell that person, on the mountain of God everything is found. Nimba ari porogaramu wamenyereye ya siporo, itange ku gicaniro. If you are using to doing sports or Hindura on umunsi, Friday, ja ku wundi munsi. now push it to another day and make sure you come on altar. Wabonye vendredi hari dégagé kuva 17h30 jusqu'à 19h30. So is Friday now free from 5:30 to Ikintu 7? cyose kizokwinjiramo kizoba kije kukubuza umugambi w'Imana kugira ngo umenye umuco w'Imana iko irakora mu buzima bwacu mu ishengero rya Oasis. Anything that will pop in on Friday, remember that it's coming to distract you from knowing the culture of worship in Oasis. Rero reka twikomera amashi tuba turi ngaha kwa gatanu Let's twese. clap for the Lord as we shall be here on Friday. Hallelujah. Praise God. Turasubiye kubaha ikaze rero mu ishengero rya Oasis. We want to welcome you once more time in Oasis Mu Christian mwaka Center. w'2023 In the year 2023, turi mu mwaka w'intango nshasha mu buzima and bwacu. we are in the year of new beginnings. Kandi mu myaka w'intango nshasha no mu ishengero dukomera Imana amashyi And kubw'ibyo. a new beginning also for the church as well. Abo twabanye muri kurwo kwezi kose mu migwi itandukanye, Those that were together for the different services, different groups. twarabanye n'umugwi w'abagabo bubatse. We have met with married men. Byari biryoshe kubera ko baravyitavye ari benshi. It was good because they came
came and they were many. Twarabanye n'abakenyezi bubatse. We was together with the Twabaye married mu mwanya women. mwiza wo kuganira no gusengera hamwe. We had good time to talk and pray together. Uyu munsi ku mugoroba tuba turi kumwe nabo bose b'imisore n'inkumi batarubaka. Tonight we shall be with the young adults. Kuva ku myaka 18 kuduga ukaba utarubaka urenze imyaka 18 urahawe ikaze. If you are not married yet and you are 18 years and above, you are welcome. Tuzafata umwanya wo kuganira. We shall take time to discuss. Ariko naho uciyumva ko ukiri muto uri umujene ariko wubatse ntuhawe ikaze uyu munsi waronse programme yawe. So even if you feel like you are young but you are married, so we are sorry you are not welcome. Naho mwabonye ko tema abantu batakumbaza ko ito tema yanyu iri interesa nta kuntu twoza naho tubagize mariage oya mwaronse programme yawe. Some people are saying we are married but this topic is very interesting. Can we come? We are sorry today you are not welcome. Hallelujah. Amen. Paka muza gutera confusion abantu ariko bari kumwe ngo have babitiranya n'abandi. So don't come and confuse people, because if you come and maybe someone will be confused. So you are welcome at 5:30 today. Turasa kuganira cyane cyane kubijanye no gutahura umuhamagaro wawe Imana guhamagariye ngaha muri ino sininge rushika ku ndoto z'ubuzima bwawe. We will talk on the purpose or the calling of God on your life, and how do you meet you get to your dreams. Ariko barabaza ngo mbega no gushika ku muhamagaro ko abakozi b'Imana mu ishengero. No. Sivyo gusa birimwo ariko sivyo gusa no kuvuga mu buzima bwa misi yose. Are you talking about the calling of serving God full time, or no? It's not that, even though it's part of it, but it's gonna be like the call of God to fulfill your calling in your life. Rero turabaha ikaze ntimuze gucegwa. So we welcome you, don't miss. Turashaka kwibutsa kandi yuko abariko barayiga kubatizwa kwiga gutahura ibijanye n'umubatizo hamwe no kugira ngo bakigwe mwiyerekwa gishengero rya Oasis inyigisho zirabandanya. Just reminding you also that those that are following the basic teaching on baptism, and also to be members of Oasis, the teaching. Nashaka yuko naho byarashitse ugacegwa ukaba wifuza kubatizwa uzoje ejo isaa 11 n'igice kuko turifuza ko atamuntu numwe yohusha uwo mwanya. Rero naho utatangure kumbure basa nawe bararangije, ariko cyane cyane umuntu agomba kubatizwa ko ndazi ko ico cigo batarakirangiza ejo isaha 11 n'igice uzobe waje kwiga hamwe n'abandi. So even if you have missed some classes, please, and you want to be baptized, come tomorrow. I know they have been teaching some topics but they haven't finished the baptism course, so please come. Itariki 8 z'ukwezi kwa kane no kuvuga ku munsi wa gatandatu tuzakubatiza tuzobatiriza ngaha ubundi twinda kuja hano tuzomubatiza uzobera hano murahawe ikaze kuza gushigikira n'abagiye kubatizwa. On the 8th of April we shall have baptism down there, so you are welcome to support those that shall be baptized. Rero nigikorane mu bindi. So it's a service like other services. Samedi le 8 kuva isaha imwe mu gitondo mwese murahawe ikaze duherekeze ukabuzi ko abatijwe uze gushigikira abavukanyi kuri yo ntambuko bazotera. Saturday the 8th of April, if you know you are baptized, please come and join those that shall be baptized. Hanyuma ku munsi wa Pasika tariki 9 niho tuzokwakira ababatijwe, niho tuzokwakira abanyeshengero bashasha, kandi niho tuzoca tugira n'umunsi mukuru wa Pasika dusangira ingaburo yera tunezerwe dushime uhugira neza kw'Imana yacu. On the 9th of April, we shall welcome those that who have been baptized on the 8th, and then we shall have also another Holy Communion and welcome the new family, the new people in the family. Rero aya matariki nuje mu yandi programme zo mu yandi mashengero kabusanzwe usengera ngaha turifuza kubana cyane cyane ku munsi wa Pasika tuzohusha umwanya mwiza tuba turimo. So please don't visit other churches on those specific dates, and because we want to be part of the same program. Kadufata amabibiri yacu amakaye amakaramu yacu aho dusanzwe twandika dufata umwanya wo kwiga ku ijambo ry'Imana. So let's welcome our Bibles, our notebook and our pen, and get ready for the word. Ndabibutsa yuko muri kuno kwezi kwa gatatu twagiye turashimikira cyane cyane gutahura cyari cyo kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. I remind you that in the month of March we focused our teachings on to a disciple, how to be a good disciple of Jesus. Imirongo y'intangamara twagiye dusoma gitwibutsa ni Matayo 28 umurongo wa 18. And we focused on Matthew 28 starting from verse 18. Niyo hava canke itegeko twahawe n'umwami canke icyo yadutumye gukora gushaka ku murongo wa 20.
niho handi amajambo duhagarara ko cyane muri twahagaze ko cyane muri kuno kwezi. And this is where we find the Great Commission, what God, Jesus commanded us to do, and we focus on these verses. Dutangure Matayo 28:18 gushika kuri 20. Matthew 28 from 18 to 20. Let's go there. Matayo igice ca 28 kuva ku murongo wa 18 gushika ku wa 20 haravuga ngo Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Matthew 28 and verse 18, it says, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Umwami Yesu ariko ararungika intumwa ziwe. Jesus sending his disciples. Ntibatumye kugenda kurondera abakristo. He didn't send them to get Christian members. Canke abantu bagiye mu ishengero abamambiri b'amashengero kanaka nka Oasis. Or church members like church members of Oasis. Rero yabatumye guhindura abantu bose abigishwa. But he asked them to go and make all the nation disciples. Rero uyu munsi nk'abantu bizeye Kristo mukiza ubugingo bwacu. So today as believers in Jesus as his Lord and nuko ica twiteze ko canke ica tubonamwo nuko turabigishwa biwe. So his expectation from us is that we can be his disciples. Suko gusa dukijije ibintu bibazo bitandukanye twari twako turaca mu buzima bwacu. It's not that he only have saved us from all different problems. Suko yatubohoye ibintu bitandukanye vyari bibosha ubuzima bwacu. Or that he has delivered us from different things. Ariko yagombe mwitwariko wa mbere uko amaze kuducungura ruko duhinduka abigishwa biwe. But his desire is that after we are saved, we could become his disciples. Yarasiguye ico umwigishwa asigura. He explained what is a disciple. Ico agomba kuvuga ku mwigishwa. What does he mean by saying a disciple? Reka turabe muri Luka 6:40 twumva ico yavuze umwami wacu Yesu Kristo. Let's go in Luke 6 and verse 40 and see what he said. Luka igice ca 6 murongo wa 40 haravuga ngo umwigishwa ntaruta umwigisha wiwe ariko umwigishwa wese arangije azoba nk'umwigisha wiwe. Hallelujah. Now, this is Luke chapter 6 and verse 40. It says, a student is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher. Hallelujah. Hallelujah. Nukuri turashobora guhagarika ikorane ngaha niba tutari kumwe uyu munsi muri kino gitondo. Hallelujah. We can end up. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? Hallelujah. Hallelujah. Mwumvise icyifuzo cha Yesu. Did you hear the desire of Jesus? Hallelujah. Hallelujah. Yes, suramwe umurongo horo tujane basi. Mugerageze mumfashe nukuri ijambo ry'Imana mwaryumvise mu buryo budasanzwe mu ryakire. Hallelujah. Follow me carefully here, and I want you to be receptive. Haravuga ngo umwigishwa ntaruta umwigisha wiwe. Umwigishwa A student is not ntaruta above umwigisha wiwe. his teacher. Aho ni Yesu ariko aravuga. That Jesus talking, right? Ni bande bizera yuko arabigishwa ba Yesu Kristo. How many believe they are student of Jesus? Imana ishimwe ubwa mbere yavuze ngo so praise God, it says aba ntituruta umwigisha. so we students, we are not above our teacher. Okay? Okay? Ariko reka tumananye twumva icyifuzo ciwe. Mandanya. Let's hear now his ariko will. umwigishwa wese arangije Ariko azoba umwigishwa wese arangije. But everyone who is fully trained azoba nk'umwigisha wiwe. Azoba nk'umwigisha wiwe. will be like his teacher. Ndarindira amasi n'iminota 3 I was ntaje. expecting some clappings.
Come twe on. turi ngaha turi abanyeshuri bagomba kurangiza So we are students who wants to be complete. ntitwifuza gucira amashuri hagati. So we don't want to drop school. Hari abantu baja mu ishure Some people attend school bakiga and go to classes barindiriye cyane cyane ujya munsi wa graduation, umunsi wo kuzohabwa diplome. waiting or expecting the graduation day. Ikintu cya mbere gituma abantu bashaka kurugezaho kuronka amanota meza One of the things which makes people have good grades nuko abigisha bababaza ibyo babigishije is that the teacher asks them what they have taught them bagasanga first, barabizi nk'uko abigisha babizi, and they found the student they know it the same way they were taught. bagaca bavuga bati wowe rero wamenye mu ishuri. And the teachers will tell you, you student, you have succeeded Iyo in uzi class. ibinyuranye n'ibyo abigisha So bakwigishije, if you know what is different from what you've been taught, iyo uzi washaka n'ibyo wibaza ngo birarengeye ibyo abigisha bakwigishije, and if you know what you think is more interesting than what you were taught in class, bakubaza ukabishura ibirengeye ibyo bakwigishije, And if they give you- ukabishura ibitari ibyo bakubajije, and if they give you a quiz and you respond with a different answer, different than what you were taught, ntibakonesa yuko warangije, they will never acknowledge that you bakenera have yuko succeeded. usubira kwigishwa. They will ask you to redo the class. Aya si amajambo y'umuntu uwo ari we wese ariko arabivuga. So this is not words of mere man. Yesu aravuze ati nimugende muhindure abantu bose bahinduka abigishwa banje. Jesus says, go and make all nations my disciples. Mwibuke yuko bamwita mwigisha. And remember, they were calling him teacher or master. Aravuga ati umwigishwa And he says, a student ntasumba is umwigisha. not above his teacher. Ati ariko umwigishwa But if a student ategereza kugira intumbero or a student must have a goal yo gushika yo guhinduka of becoming, nk'umwigisha yo kurangiza the student must have a goal to complete his studies. nuvuga ngo bavuze kuvuga kurangiza If they talk about completing nuko or hariho being un trained, processus, hari it means urugendo. there is a process. There is a process. in Rero the middle. urava kuri point 1 2 3 ukagenda ku maniva atandukanye gushika ahantu bakubwira ngo warangije. You know, you go from grade 1, 2, and 3 until they tell you have succeeded. You have Barakubwira ngo completed. rero cette fois kubera ko washitse kuri urwo rugezo nawe usigaye umeze nk'umwigisha. Now, they will tell you, because you have come to this point, you also are qualified to be a teacher. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Uyu mugabo turi kumwe ngaho ariko So aransigurira. this man that you see standing here explaining, Imana yamumaye kumugisha kuva kera. God has given him as a blessing since the past. Umunsi umwe nzobereka agafoto twicaye hasi twese twonze turavuga ubutumwa ariko yansobanurira hano. One day I'll show you. Aciye imyaka mishanu. Please don't do that. One day I will show you the photos when he was interpreting for me. I was sitting down, very skinny and tiny. Icyo gihe yari akiri umunyeshure At that time, he was a student kuri universite. at university. Kantumira mu bikorane mu ivugabutumwa tugakorana ibikorwa by'Imana. So he would invite me and we would preach the gospel and we would do ministry together. Uyundi munsi umwe ndamubaza One day I asked him, mbega uri hehe? hey, what are you doing now? Atambwira ndi kuri universite. He told me I am at university. None kumengo wararangije ishuri. And I asked him, but I think you have already completed. Ati effectivement nararangije. I said, yes, I have. Tumuga baciye basaba kumu assistant uvuga ngo ubu mwigisha. And I said, but they asked me to be a teacher. Donc bure warabaye accompli cyangwa warashitse ahantu kanaka. Oh, so now you have been complete now. Ya shure wigamwo wahindutse umwigisha muri iryo shuri. So the school you used to attend, now you have become a teacher. Aho rero at mu that yandi school. majambo ntibinda gusaba gusubira kubaza yuko yarangije. So in other words, they don't need to ask you if he has completed his Kuko bachelor. asigaye ameze nk'umwigisha cyangwa asigaye ari umwigisha. Because he is now a complete student. He's like a Intumbero teacher. ya Kristo ku buzima bwawe. The goal of Christ in your life Suko umukristo ari correct adasiba mu bikorane byo mu ishengero. is not that you only be a good Christian who doesn't miss church. And Suko uri umuntu uri correct kumbura udakora amakosa menshi nk'abandi bantu batandukanye. it's not that you are a good Christian and you don't make a lot of mistakes. Nuko hagera ahantu mu buzima bwawe. But it is so that you come to a certain point. N'abatigeze gusoma Bibiliya Even people who haven't read the Bible, bakumvirije when they hear you bakubonye say, when they see you, babonye ibyo ukora when they see you do, bakwitirira umwigisha they just refer to your teacher. bakwitiranya n'umwigisha They confuse you with their teacher. bavuga ngo urya They said this ni one, uwa Kristo he's a Christian. ameze nka wa wundi bamye bavuga He's like that one. asigaye Christ. avuga nkawe He speak like Christ. asigaye akora ibitangaza nkawe He does miracles
miracle like Christ. asigaye afise urukundo He nk'urwiwe has the same love, type of love that Christ. asigaye akoreshwa iby'ubushobozi nkawe He's been used like with power, like him. mbariza umuntu mwicaranye Oh, ask your neighbor. ati wowe usigaye umeze nk'umwigisha Are Yesu you Kristo like your teacher Christ, Jesus? niko basigaye bakwitiranya Is it the confusion they have about you Hallelujah. that you are like Christ? haleluya Ask your neighbor. haleluya Is that the case? wakwishyuye ati ego naduze ukuboko avuga ati uwanyishyuye uwo twari twicaranye yavuze ego If your neighbor say yes, lift up your hand to see. haleluya Amen. turafise abanyeshuri babushitse So dukomere we imana have amashi complete student. Let's clap for the Lord. abandi muracari mu rugendo niba mutamwebwe mutavuze ko mutavuze ko ari sawa So for the rest of you who didn't say that, they are not confusing you. mutegeza kuba kuri complete mugashika ku rundi rugezo kuba So you bigishwa need to graduate. yo kuba nk'abigisha You need to graduate and be complete to be like a teacher. nigiki kidushoboza kuba nk'abigishwa What does enable us to be like complete or to be like teacher? niyo devise dufise mu ishengero ya Oasis This is our nico motto. civugo cacu muri Oasis This is our motto. Our ni motto Yohana 8:8-32 is John 8 and verse 31 and 32. nimba utaruzi icivugo co muri Oasis nico If you don't know, the motto of Oasis is this. uwo murongo wo muri imirongo muri Yohana 8:31-32 John 8 and verse 31 and 32. Yohana igice c'umunani umurongo wa 31 gushika ku wa 32 haravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati nimwaguma mu ijambo ryanje muri abigishwa banje nimwaguma mu ijambo ryanje muri abigishwa banje. Now listen, to the Jews who had believed in him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are hallelujah really my bandanya nimwaguma mu ijambo ryanje muri abigishwa banje by'ukuri kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha ukwidegemvya. Hallelujah. Then you will know the truth and the truth will set you free. Hallelujah. Praise God. Nagomba kubona abantu turi kumwe. I want to see people who are in this place. Hallelujah. You are not there. Are you? ngo Yesu aravuga ngo nimwaguma mu majambo yanje. Just say, if you hold to my teaching, nimwagendera mu vyo if nabigishije. you walk in light of what I have told you, ntushobora kugendera mu vyo utazi. you can't walk in something that you don't know. ntushobora kuja mu vyo utarimo utazi. You cannot join something that you don't know. Bamvuga ikintu gyava kitera ikibazo ariko reka ndakivuge. Okay, maybe let me say it if it's not going to confuse you. Hari amategeko agiye kuvuga yuko tuza kugabanya ingene tugenda n'imodoka tunyaruka. Let's say there are now rules that talk about driving speed. Rero bavuga bati okay ugiye mu gisagara hariho vitesse tarenza kugira ngo mu gisagara ntuhavuteza ama accident. You know, and let's say they say okay in town you don't go to over this speed. Biramaze kumushikira sanga narengeje mama mbabare na mwebwe. So it's happened to me and I drove fast and I was breaking the law. God forgive me. Kuko tubakunda guhagarara ahantu haryoshe gutwara imodoka ahantu hanyaruka mugabo nana. Some people just will stay some places ndatuma where it's easy to drive. genda mumbarize. And I said, okay, go and ask. Ko muvuze ngo narengeje kandi hariko ndanyaruka cyane vyagenze gute. If you say that I've been driving fast, and go and check and find. Acambwira ati wari kuri 45. He said you were driving 45 kilometers per hour. Ati rero kubw'ivyo utegereza kutiri kuri hamande. And then for this cost you need to pay a fine. Ndumvira. And I say okay. Ndari hamande. And I pay the bill. Hanyuma mu nyuma ndagerageza kubaza. And then I try to ask. Hanyuma sinzigere byashitse kandi. And then again it happened. Bati 48. They said no, now you're driving 48. Asanga hagati ya wa munsi n'uyo munsi ari kintu gishasha nzi. And he found from that day when I got fined and today I knew something. And they found in the law it says 40 ni ku miduga y'amataxi itwara abantu ya business ya commerce. And they say 40 kilometers per hour is for cab. Muga mu miduga y'umuntu asanzwe ni 50. But for the private, for the private, so we have a lawyer, so for 50 kilometers, it's for private, for anyone driving his car. And I say,
What did you Ati say? 48. 48. None Okay. amakosa narenze naya. So which law did I violate? Kirazira kurenza 40. And he said, no, you cannot go Cyangwa over ati, 40 kilometers. Hari itegeko rivuga ngo And I said, the law says, ku modoka ya promenade y'umuryango if it's a car, Ni for 50. family car, it's 50 kilometers per hour. sinarengeje. So I didn't go Genda over usubire mu 50. itegeko And I said, go, you read again the law. wandenganije. You are Ati unfair to me. urabizi And kweri he says, banganiriza. oh, now you know. Okay, you can go, you can go. And then let's go. Hagati y'uwo munsi wa mbere n'umunsi wa kabiri So from the day one when I got arrested, ubwa mbere nazize kutamenya. the first time I was fined because ignorance. Ubwa kabiri nakijijwe no kumenya. Second time when I arrested, because I knew the information has saved me. Sinakijwe n'urukundo nkunda amategeko. I wasn't delivered because of the love Cyangwa I have for nkunda the law, igihugu. or the love I have for the country. Nakijwe n'itegeko nzi. But I was set free because of the Yesu love that I aravuga do. ngo, Now Jesus is saying, muzomenya ukuri. oh, you shall know the truth. Ngo kandi bamenye uko kuri. And the truth that you shall Ngo know kuzokumenyesha uburenganzira will bwawe. tell you the right you Ngo have, kuzogushoboza gutuma widegemvya. will make you free indeed. Ingorane no kutamenya. The problem is ignorance. Dushobora kumwigishwa You cannot be a disciple adafise adakunda ijambo. if you don't love the word, Adasoma ivyagezwe. if you don't read Ngo the commandments avyitondere mu ijambo ry'Imana. and obey the command. Kugira ngo ukure mu gakiza For you to grow in the Lord, ntibivana n'iminsi umaze uja mu it ishengero. does not depend on how many days you've been in the Kugenda church. cane mw'ibarabara To drive fast sivyo bituma umenya amategeko agenga amabarabara. does not bring you to know the Nuko law, usoma ivyanditswe but you need to read n'itegeko the ryagiyeho. law and know what is the existing. Hari isezerano rifatanye n'ibi rero. Now, there is a promise attached to this. Ikintu ca mbere idini rituzanira kitari The ciza number one thing that the religion will bring nuko is that idini rikuha amategeko menshi the religion will give you a list of rules akuboha which bind you. kandi ugasanga n'amategeko y'ivyiyumviro vy'abana And b'abantu you find those rules, they're only men's law, ariko bitavanye n'ico ijambo ry'Imana rivuga. and they are not from the word. Ikintu ca mbere cakoretse mu buzima bwanje The number one thing which happened igihe in my life, cyose nafashe umwanya wo kwiga ijambo every time I took time to learn the word, namenye uburenganzira mpabwa n'Imana isumba I byose discover the freedom and the rights I have in the bituma Lord. ntashobora kuba munsi y'ubuja And then I could not be under slavery bw'ibyo again. satani akora n'abakoresha bose Slavery under what the devil is doing, or his cyangwa people do, amategeko y'abana b'abantu. or the laws of man. Kuba umwigishwa bushitse So rero to be a complete si ukuba umuntu disciple gusa akunda Yesu is cyane, not to be someone who loves Jesus si so ukuba much, umuntu gusa yakijijwe, or who is born again. kuko uko no kuvuka gusa ubwa Because kabiri, that is only to be born again. ariko kuba umuntu bushitse akuze But to be mature, to be ni umuntu complete, azi uburenganzira is when you know your ahabwa rights, n'ibwirizwa shingiro ry'ubwami the rights that you bw'Imana get from the the mother law, kugira the ngo Constitution, ashobore kugendera muri uwo mwidegemvyo. so that you can walk in light of it. Umuntu wese aboshwe n'idini So everyone who is bound by ikintu religion, ca mbere abura n'ikintu citwa the umwidegemvyo. number one thing he doesn't have is freedom. Hari umuntu w'inshuti ari mu idini riri aho kanaka A friend of a family member who is in one of the religions, yaragiye mu gihugu co muri Iran kwiga muri universite y'iryo dini, he went in one country of Iran and then to go for school, araminuza, and he got graduate. ahejeje After he graduated, aza yumva yuko ari umuntu vrema yemewe kuri urwo rwego rukomeye rwo kw'isi mu bijanye n'ivyo gusigura ivy'iyo dini asengeramo. you know, and then he came back and he was like very qualified. He thought he was very qualified to explain the doctrine of that religion. Aza arondera jewe cane, So he came and he was looking for me, aca arantu ahantu muri cafe turicara, and he brought me in a cafe, and we sat down, atangura kunganiriza, and he started talking to arambwira me, ubushobozi asigaye afise, and he explained to me how influential he is now. aranyereka ibintu vya myuzurire y'amazi biriko biraba muri Amerika, aravuga ko ari we yabiteje. He showed me the kind of the drought, Arambwira ibintu yateje abakozi b'Imana bo ngaha mu gisagara, and he told me some of the things he has caused for the servant of God. bafise ama esprit akomeye cane. He told me he is now more spirit, more affluent. Arantegura kugira ngo antere ubwoba, He prepares me, he frightened me. arambwira ati wewe kubera ko dupfana ikintu, It's because you are a family member. sinifuza ko tuzorinda guhangana. I don't want to face you. Kubw'ivyo rero So for this cause, vyiza woza mu idini wacu, you'd rather come to our birya bintu religion. bivemwo vyanyu Now, mwizera. those things are of your faith. Arambwira ibintu living. He bitandukanye, told me a lot of words. arambwira ibintu vyinshi He told me a ndamwumviriza, lot of things. And I listened to him. nambwira nti kuza mu idini iwanyu sinari ndavyanshe cane, So, I'm not saying that I can't come to your religion, mugabo kuvuvuga but since
the moment you were hari ikintu saying, nabonye udafise I discovered something that I have that you niwanyereka don't have. ingene nshobora kukironka If you can show me how I can have mu it idini wanyu in your uyu religion, munsi nyine ca ndaranje I will join today. arambaza ngo ico kintu ni giki He says, what is it, what you are talking about? nanje nca ndabanza ndavyensistako cane And I took time and I focused on hari that. ikintu ubuze And I told him, there is something that you don't kandi have urarushe and you are tired. kandi umusoro nk'ico kintu And the moment you receive that ubuzima thing, bworyoha your life will be sweet. ibi bintu nawe uriko urabimbarira ko birimwo Even though you are telling me nawe we ku about, giti cawe biragutera ubwoba even you are afraid. nawe uravyuka mw'ijoro bikagutera ubwoba Sometimes you wake up and you are afraid. atangura kugira attention He said, nambwira you know, hari listen. ikintu udafise I told him, there is something you don't hari ikintu have. udafise Something that you don't have. arindira ico kintu ngenda mubwire So he was waiting to ndamubwira nti know. hari ikintu jewe naronse And I told him, there is something I have got ntigeze mbona mw'idini which I have never seen in any ni religion. umwidegemvyo wo guhitamwo Is the freedom of ico choice. nshaka gukora kugira ngo mpeshe imana What icubahiro I need to do to give glory to God. acambwira ngo iki He said, what? ndamubaza nti And I asked him, wewe wokwizera ko ushobora kubaho mu mana udasenga amasaha bakubwiye gusenga can you believe that you can yuko imana live freedom? yokumva udasenze amasaha bakubwiye gusenga Can you believe that God can hear you if you don't pray the number of prayer or the number of niba times bakubwiye that you need gusenga kangahe wokwizera ko umunsi umwe wamara umusi wose udasenze hanyuma ukumva ufise amahoro If they told you you need to pray this often, this time, and can you believe that if you don't pray, God will hear you and you'll be nawe at peace? wewe uyu munsi ntushobora guhitamo icyo ushaka And I told him, you can't choose freely today. ntuhitamo mw'ivyo urya uko ubishatse You don't choose what you eat. idini rirakubwira ibyo utarya n'ibyo uza kurya Religion tells you what you need barakubwira to do. amasaha utegereza They gusenga tell you when you need to pray and naho how often, utegereza kuraba mu gusenga and direction you need to kandi face. ntuzuka mu gitondo ngo ubigire uko ushaka And you can wake up and do what you ndamubwira want. liste y'ibintu byose And I told him a list of things. nababwira ndakubwira And I told him, you see, urakumbiye kwidegembya you missing freedom. You nzabona are missing. amosozi arakorotse mu And maso I saw his tears coming out, ngo flowing out. wabimenye gute He says, how did you know? nta kindi cyari gituma ndabimenye There is nothing else. which nuko got me nari to- narumvise ijambo rimbwira Because there is a word that, I ninamenya told kristo that says, if I nkamenya know ukuri Christ kwiwe and I know his ikintu word, ca mbere azompa the number one thing he will idini give me, ridashobora kumpa which religion ni can't give me, umwidegembyo wo guhitamo is the freedom of choice. umwidegembyo wo guhitamo The freedom of choice. haleluya Praise God. haleluya Amen. uyu munsi imana ishime ko naje mu gitondo gusenga Praise God that I came today to pray. ariko novuga dimanche ko ngiye muri siporo But if I say that I'm going to exercise sport, imana ntikinkura mu gakiza God will not remove my name from the ni inyungu salvation. yanje kuba ngaha It's profitable for vuga me to be sindabikora here, kubwo gutinya imana ihava but impano I'm not doing it because I'm scared of God. Who's siniko my natinya passion. amategeko ariho I'm not being threatened by the law. siniko nagerageza gukora ibintu kugira ngo imana imbone ko nagerageje I'm gutungana not trying to do things so that God can see that I'm doing kuko good. nabo noba mpagaze ku ibuye hariya ku musozi Because even if I'm standing on the rock, or ndashobora kugira igikorane gisumba kuba naje muri wazisi mu gitondo I can stand there and do it. kuko bigger kuri kuma conference. kwidegembya Because the truth gives me nza freedom. muri wazisi I come to Oasis kuko ijambo ridakomanda kuza guhurira hamwe na bene because the data Bible tells me to come and join si the uko ntinya brethren. ko baza kumpana kubera ko It's ntaje not that I'm afraid they should punish me because I didn't join, cyangwa co mva mu gakiza kubera ko ntaje gusenga or I will no longer be saved. ariko nuko nza kuko nkunda ijambo But I come because I love kuko the nzi ko word. baza kunyigisha And I ijambo know they will teach me nza the kuko word. nahisemo I come because I've si chosen. kubera ko ndi oblige It's not that I'm si umunsi obliged. utegerezwa It's not twajemo that I must know. nuko dukunda imana It's that we love kandi God tugakunda ijambo and we ryayo love His no word. muzomenya ukuri You shall know the truth, kandi ukuri kuzobaha and the kwidegembya truth shall set you free. umuntu arashobora kuba umunyedini Someone can be a religious ariko person akaguma ari umubebe mu buryo bw'imhemu and he remains a babe in the Lord. azi yuko imana imuhezagira ku bw'ivyo yakoze Because he thinks God will bless him because of what he did. kuko what he ntazi uwo does. ari we muri Because kristo he yesu doesn't know his rero identity. umwigishwa wa yesu kristo So a disciple of akunda Jesus ijambo loves the word. aha priorite kwigira ku ijambo He studies the word kugira ngo akure so he can grow. hanyuma amere And then he will become nka yesu a complete teacher ngaha mw'isi he on earth. haleluya Amen. amazoraba data mw'ijuru akavuga Then he ngo will look to the Father in heaven and say, sindabigusavye Father, I'm not asking you kubera ko nzi ko udahava ubikora because I'm ariko not ndabigusavye asking you because you kugira might ngo aba not do bandi it, bandi but bankikuje I ask you so that these bashobore people kwizera can believe. kuko jewe For me, nari ndabizi I know kubikora that you are going to
do so. muramwibuka yesu kumva ya lazaro You remember Jesus ntiyariko arasaba imana On the ngo tomb. imuhe inkomezi yo kuzura lazaro wasn't asking God to give him strength avuga to ati resurrect. jewe ndari He ndabizi said, Father, I already kuko know ndazi ibyo that watunganije you accomplish ariko it. nsenze But I'm praying kugira ngo aba bandi so these people bashobore kwizera can believe. iyo ukuze mu gakiza When you are grown up in the Lord, ugera kuri urwo rugezo you come to that point ngo kutabaho utinya satani when n'abadayimoni you are not afraid of the devil and the uko demons. utabaho mu buzima bwo kumva umengo uhavuneshwa Because you're not living life like you're going to fail or you're going to be overcome by the devil. ariko No. ukaba inyishu ku bw'abandi But you become a solution nicyo for gituma others. yavuze ngo nimwaba abantu bakuze mu kwizera It says, if you become complete in faith, nimwaba abantu bafise vy'ukuri ukwizera gushitse if you really have a complete faith, dosenda abadayimoni mu izina you will kick out demons in my name. muzorambika ibiganza ku bagwayi You will bakira lay hands on the sick and they will be ngo healed. naho bazoba hariho umuntu yanyoye icica muri mwebwe Even if there is one who's taken ngo nta poison, pouvoir kizogira cyo the kumugirira nabi poison will not have power to kubera affect iki him. Why? kuko muzi Because you kuko know, muzi abo muri bo you know, and you kuko know who muri you abigishwa are. bushitse. You are complete disciple bagaragaza yesu kristo that manifests Christ Jesus.